Ivyo benshi biyumvira hagati ya Real Madrid na FC Barcelona vyaraye bibaye, bagiye guhurira mu gikombe ca Copa del Rey, urukino ruzokinwa igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane uwu mwaka turimwo. Atletico de Madrid ku musi w'ejo FC Barcelona yaraye ibasezereye muri kimwe ca kabiri gishira ica nyuma. Diego Simeone vyanka, Diego Simeone yivire muri shampiyona yo muri Espagne. Atletico Madrid yasezerewe na Real de Madrid muri UEFA Champions League, none FC Barcelona nayo iraje basezereye muri Copa del Rey. Urukino rwari rubereye ijisho, umwana akiri muto cane Lamine Yamal Neslawi Ebana, imyaka 17 gusa, umunota wa 27 atanga pasi nziza cane ayihereza Ferran Torres, umwana w'umunyamugisha, abatsinzi igitsindo kimwe rudede cyashoboye guha intsinzi umugwi wa FC Barcelona. Abatari bake bariko bariyumvira Atletico de Madrid ivyo mu higanwa ryo muri Espagne, baraza bagahura na Real de Madrid bagasezererwa, bahura na FC Barcelona bagasezererwa. Mbega ivya Atletico de Madrid tugiye kubibwirwa nande, bigiye guherera he? Rendez-vous n'igenekerezo rya 26 mu gisagara ca Seville, ahagiye kubera urukino rwa final rwa Copa del Rey ruzohuza umugwi wa Real de Madrid n'umugwi wa FC Barcelona. Twitege ivyabaye mu mwaka wa 2014 canke twitege ibindi, ariko Lamine Yamal, umwana w'isezerano, umwana yasizwe amavuta, umwana azi umupira mwinshi, umwana arakura iyo gotera izuba umugwi wa FC Barcelona. Urukino ruzoba kugenekerezo rya 26 uku kwezi kwa kane, mu guteze gute? Mubona FC Barcelona izoze yongere ikore nk'ivyo yakoze muri Super Coupe, cankwe Real de Madrid izoza nabo niyagashavu kenshi bakore ivyo bakoze kera? Ni kurindira ibizoba, ariko ivyo abantu benshi bipfuza ngibi biraye bibaye. Atletico de Madrid muhira, FC Barcelona mu rukino rwa nyuma bayifashijemo n'umwana kiri muto cyane Lamine Yamal, kwipasi nziza yatanze ayihereza Ferran Torres. Akajambo kamwe ku mugwi wa FC Barcelona, akajambo kamwe ku rukino rwa nyuma ruzohuza umugwi wa FC Barcelona na Real de Madrid. Byose muvyandike muri commentaire. Akajwini Egypt Evra irakoze.